Turongeye kandi kubaramutsa mwebwe mwese bakunzi ba channel yacu ya YouTube Inaye TV. Turongeye kandi kubaramutsa ngo amahoro y'Imana n'umugisha abane namwe aho muri hose, aho muherereye hose. Nkuko rero mubimenyereye yuko ino channel yacu ya YouTube itsako Inaye, uko tuzironse twama dushaka kudusangirana namwe mwese mwama mudukurikirana. Rero imbere yuko dutangura, reka tumira amategatu turaje tubandanye. Ego rero nkuko nari nimeje kubibabwira yuko channel yacu ya YouTube Inaye TV ikora kugira ngo ibashikirize inaye zitandukanye z'ivyo Yesu yagiye akorera abantu bayo, abasavyi n'abasavikazi bayo. Rero imbere yuko tubashikiriza inaye twabateguriye uyu munsi, mu nkundire kwanza kuri mwebwe bashasha mumaze kwizako ngo mufyonde aho hari kuri subscribe ahandi canke s'abone mu gifaransa, hama muhejeje kufyonda subscribe canke s'abone weze ufyonde ako gakengere kazoba kari iruhande yako kugira ngo igihe cose dushitse ko inaye muze mwame muba abambere muzironka. Icagufashije urashobora kudusigira commentaire yanyu aho muri commentaire, hama baza kunezererwa inaye murashobora kugira like hama mukayisangiza n'abandi mukoresheje partage canke share. Imana yo mw'ijuru ibayezagire. Reka rero twumvirize inaye y'uyu munsi. Umusavikazi w'Imana yashimye kudusangiza uyu munsi. Kazi amahoro cane bakunzi bene data, nagira ndabasangize aka kajambo nongera ndabashingira intahe ku vyerekeye intambara tubamwo muri ino si. Umuntu wese yavutse ndabisubiremwo ngaha kuri ino si yavukiye intambara, bamwe barazihunga, abandi mugabo abo bandi bemera guhangana nazo si benshi, ariko nagomba ndabivuge gutyo kubera intambara umuntu avukiramwo zo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'impwemu vyose birajana. Ni ukuvuga ko iyo umuntu nk'ubu abantu baravuka, agashobora kuvukira nko mu bukene, agashobora kuvukira ibintu vyinshi murabizi namwe, sininda kubivuga ko cane, ariko ngomba mpagarare ku kibazo ciwanje, ukuntu muheze mu vyumve ukuntu atanumwe atavukira mu bibazo. Jewe bwa mbere na mbere honyene bambwiye ngo ko ukuvuka kwanje navutse napfuye. Umwanya namaze ndi muri iyo leta ntawo nomenya, kuko na mama yaramvyaye ubwa mbere, nawe nyene ntavyazi neza kuko yabonye gusa bakoma induru banjana ntarize nta na kimwe, bamaranye umwanya utari muto. Urumva, ariko Yesu aranka ati utegereza kubaho. Iyo iba intango ya mbere y'ubuzima, intambara navukiyemwo, kuko no mu gukura kwanje naragize ibibazo cane gose mu mutwe, ariko sinasaze naho umwansi satani yagomba kunsarisha. Hariho vyinshi Imana yawe. Buriya rero umuntu wese azovamwo ikintu gikomeye mu kuvuka kwiwe, sinzi nyene babibona abazimu n'abadayimoni, ngo avukana
ibyo mpora numva ibyo sindabizi, ngo babona abo bazimu babona nk'ibintu nk'ikintu c'inyenyeri ku mutwe wiwe, sindabizi ibyo ntavyo nahishuriwe, ariko nibyo numvise uko. Rero baca baheraho bakakugwanya gushika ubuzima je nabayemwo bwabaye ubuzima butoroshe gushika n'iyi tariki y'uno munsi. Ariko hanini reka ndabashingira intahe y'intambara ni nyinshi nagwanye, ni nyinshi kandi n'ubu nkiriko ndagwana nazo, ariko reka ndababwire cane cane ikintu kimwe mu vyambayeko cantumye nkanura amaso, cantumye nkanguka. Naragwaye diyabete, navyaye umwana namuvyaye muri Desambre 1998, hari mu kwezi kw'icumi itariki 16. Ndamuvyaye camperaho ndagwara, bambwira ngo ngwaye diyabete, kandi ibiharuro vyinshi cane. Basha guheraho banshira ku miti, ku ma insuline, ndagwara ndamara igihe kinini, namaze nk'imyaka 11 irenga cane ndi muri izo ngorane. Banshize kuri regime, uri umuvyeyi, inzara, ugumana inzara, nturya ngo hage, kuko utwo turegime ni utuntu tutagira epfo na ruguru, nta ndya zikomeza umuntu ngo arya hage bakwemerera. N'igitoke bakubwira ngo urye kimwe, ikiraya ngo urye nka 2, umuceri ngo upime ngo ibiyiko nka 2, uduharage ikiyiko kimwe. Urumva wowe izo ndya ntizoguhaza naho vyomera gute, kandi ntushobora kubitekera rimwe ngo uteke ibitoke n'ibiraya. Urumva vyari ibintu bitoroshe. Narageze igihe ndanja kwiga muri Institut Biblique Héritage IBH, hanyuma baratwigisha ku kwizera. Iryo ijambo ryo kwizera jewe ndataha ndarishira mu ngiro. Burya ijambo ry'Imana riravuga ngo ahatari ngo ukwizera kudashizwe mu bikorwa ngo kuba kubaye impfagusa. Narigishijwe vy'ukuri iryo jambo, ndemera ndabishira mu kwizera. Byari ibintu bigoye bitoroshe kugira ngo uhebe imiti, uhebe ama insuline, ucurya n'ivyo kurya vyose atana kimwe urobanuye, winywera icayi kirimwo isukari, winywera amafanta. Yari intambara, naragwanye n'umwansi kabisa. Ukwezi kwa mbere ntanguriyemwo kwizera kwabaye ukwezi nta kibazo na kimwe nigeze mbona. Narinywera amafanta, kandi nkabikorera kuresista au diable. Sinabikora ngo nari nsanzwe ndanabikunda, isukari nsanzwe ntayikunda, ivyo vyayi navyo nari nsanzwe nkunda. Je nakunda no kwinywera n'amata gusa, ariko narabikoze kugira ngo nereke Satani yuko nshikamye mu kwizera, atabwoba mfise, ntamutinya, ndiheba ndita, ndabimenagura vya miti yose, mperaho ndinywera amafana, ndinywera ibyayi, nkirira vyose, nkarya ngahaga, nkirira ikijumbu barakitubuza cane, nkirira umwumbati, ico cose narinzi ko batubuza nakikorera ico, nakirira ico kugira nereke Satani ko ntabwoba, ko ntamutinya. Vy'ukuri mpwemu yararanshoboza. Hanyuma harageze igihe uko kwezi guheze, Satani aja kunsaba kumwe yasaba Yobu. Uhoraho amubwiye ati wabonye umusavyi wanje Yobu ngena nyubaha. Satani agaca avuga ati ni kubera wamuhaye ubutunzi n'ibikintu bikireka ndavyinjiremwo, hanyuma ndabikureho, ndavyice, ndabimare, urabe ko adaheza ngo akuveko. Uhoraho aramwemerera ati genda, mugabo ntukore ku mutima wiwe, ntukore ku bugingo bwiwe. Satani aragenda, murazi vyakurikiye. Nanje rero uko kwezi kwaraheze, Satani acasura kuja kunsaba kuhoraho. Uhoraho aramubwira ati wabonye umusavyikazi wanje ngena nyizeye.
ko nimba ari ikintu ca mbere Imana ikunda ni umuntu ayizera atakindi kintu ayibangikanije. Ntuze kwa muganga ngo uyibangikanye ngo imiti ntishobora gukora, ntibikunda. Kandi n'igihe n'iyo miti yona kuvuye data wanje dufate nk'umuntu agwaye nka malariya, murazi ko kwa muganga bayivura igakira. Dufate nk'ubunya Imana yashatse kwihesha icubahiro, n'iyo miti ugiye kuyifata ntigukiza, kubera iravuga iti niyakira azoshingira intahe kinine, ntazoshingira intahe jewe, kuko jewe ni bake bizera Imana ko ari ikiza. Imana rero nuko bimeze, ntushobora kuyibangikanya n'ikindi kintu ngo kigukize. Irabivamwo igakuramo amaboko, ugasanga abantu barapfuye batopfuye. Urumva rero twige kuyizera 100% ntaco tuyibangikanije, niko n'ijambo ryayo rivuga ngo ntihagire ikindi kintu mu mbangikanye, kandi ngo ntizoreke icubahiro cayo ngo igisangire n'undi muntu. Icubahiro c'uhoraho nuko kugukiza maze ukayishingira intahe atakindi kintu banzemwo, uyishingiye intahe atakindi washizemwo, icubahiro cayo kiraduga kandi iranezerwa kandi uranesha, kuko ngo bamuneshesheje ijambo ryabo ryo gushinga intahe ngo n'amaraso ya Yesu. Urumva udashinga intahe ntibikunda kunesha. Rero jewe vyarabandanije uko kwezi kwa mbere guheze, Satani acarampagurukira kabisa, arazana ibitero mu mubiri, arazana ya diabete. Ofete diabete ni umubiri ubora, isukari iba yabaye nyinshi, umubiri ukabora, ibihimba vy'umubiri bigahimbagurika, bigacikagurika, amaguru, ibihimba vy'irondoka bikaba impute. Urumva ni urupfu mu bisanzwe. Nanje Satani amperaho azana amasymptome yose yakabaye ya diabete n'amakomplication hejuru, vyinshi biraba vyinshi. Nakwiyumvira ngo nje kwipimisha kwa muganga, ngumve nk'uwumpakaniye akampakanira ngo no ngo ntugendeyo, ngo kubera hariya nyene hari umutego, ngo kubera ngo niwagendayo ngo acaguha ibiharuro vy'umurengera, ngo baca basigara barakurondera, bakurondeze hamwe bati uyu muntu arapfuye ari muri koma, baca bagushira mu bitaro, basugusubize kuri ya miti, bagusubize kugutega. We shikama ushira amanga, ndi kumwe nawe, sinshobora kuguta, sinshobora kuguheba. Resista au diable et il va te fuir. Ngo linda ugwane n'umwansi Satani azotinda guhunga. Rero muri ico gihe ndaresista, ndagumaho, sinaja kwipimisha, ndagumaho. Haraza amasymptome yose yasimusiga, n'amasagara agomba guhuma mu birenge, nkumva umusonga urakubise umenga mu kirenge haratobotse, kurya nyene abadiabetike bahera gutoboka mu birenge, mu mano bakayaca amano batobotse mu birenge. Nta muti n'umwe ushobora kuvura ivyo bikomere vy'abadiabetike. Ni hamwe usanga umuntu bamuca amano, bakarora kumuca nk'ukuguru, bakarora. Urumva akaba parangana ibihimba vy'irondoka vyovyo, nivyo bibatake ubwa mbere. ntabakiri umuntu muzima. Urumva ntabagifu, ibihimba vyiwe ntibiba bigifunctiona neza, ara normal, biba vyaraparanganye. Urumva Satani arantera, je resiste. Nkaguma nibuka ijambo batwigishije ngo uce umubwira uti ivyo ni ibinyoma vyawe Satani, je resiste, ntaco ushobora kungira. Ayo masymptome yawe nay'ibinyoma, ivyo bimenyetso n'ibinyoma. Jewe narakize mu mishishago ya Yesu, narakize, nta ngwara jewe nimwe ishobora kunyica. Yesu ari kumwe na nkumva ko nshikamye kabisa. Ukwezi kwa mbere gukurikira kw'intambara kurahera, ukwa kabiri kurahera, kwa gatatu kurahera, kwa kane, kwa gatanu, gushika umwaka wose neza uriramvura ndi muri za ntambara, kandi nguma
nguma ndya kwa kundi nyene neza, nguma nywa kwa kundi atakibazo, kuko uhindukiye ngo urahunze Satani ukiruka aca gutobekeranya mu mugongo, aca kwica. Rero utegerezwa ko muhangana amaso mu yandi, mugahangana mukagwana intambara ugashikama. Ndabigenza uko, turahangana, ndamubwira ko ataca ashobora kungira, ndamubwira ko ivyo bimenyetso vyose ari binyoma, jewe ntagwaye. Turahangana ndiheba, ndita. Urumva, ngabwira Satani, je te résiste au nom de Jésus. Jésus, mw'izina rya Yesu Kristo ndaguhangara, sindagutinya. Akazana ama emission kuri televiziyo y'abadiabetike, ingene ababaca amaguru, ingene ibihimba vy'irondoka vyaboze babiciye, ingene umuntu apfa nabi. Urumva, ivyo vyose ngaca mbwira Satani nturibesha. Ayo ma emission akaza programme vraiment kubera je, urumva nca numva ko nkomeye cane, naciye numva ko ntasanzwe, nka kumwe kwa Elisa yageze igihe ingabo zikaza kumutera z'Abasiriya, hanyuma zize kurondera umuntu umwe, ari amarejima ingabo nyinshi cane z'Abasiriya zize gutera umuntu umwe. Urumva ko yari ahambaye atarasanzwe. Nanje ndarara ingene Satani yampagurukiye, ngira ngo abazimu bose ashobora gukwega bose arabanteza kugira ngo arabe ko nova kuhoraho. Ndaresista nja mbona umwaka wose uraheze, Satani aca arampunga, ntiyasubiye kunteza ico kibazo, nca nigumira uko ndi normale. Ndamara imyaka munani irenga kwa mezi 2 nikomereye, nikorera, nirira ivyo nshatse nk'uko ngomvye, nta muti ntaki rien. Satani asubira kuja kunsaba rero uhoraho, kubera uhoraho tujuru bama bariko bapinga na Satani, ngo wabonye umusavyikazi wanje, ngo ngena yanyizeye, ngo nanje nzomugirira neza. Satani ngo reka nsubire kumutera turabe. Uhoraho aramureka, arasubira aragaruka. Cette fois-ci banjanye mu bitaro, napfuye ntazi na kimwe, ntazi niyondi. Apana koma isanzwe, yari koma trop profond. Urumva meze nk'uwapfuye, banjanye napfuye kabisa, bankwiye ngaha muhira. Nari maze iminsi Satani yahagurukije abarozi bose, ngira ngo ashobora n'abapfumu, bandoze banyishe, mbamvanaha ndikiziga. Sinari nkirya, sinari nkinywa, sinari ikintu akantu, naraheze umubiri urambera ko pe gose. Aranteza n'igituntu, aranteza ibintu bizarre nyene. Banjanye rero napfuye, dushitse kwa muganga, barapimye barabura ikintu na kimwe ngwaye. Mugabo Satani arazana ibipimo vya diabete 18. Urumva umuntu amaze imyaka 8 n'amezi 2 narakize, ngo narigeze kuyigwara ngo iragarutse. Ivyari ibintu bidashoboka. Baca banshira kuri insuline. Nagiye kwikangura haheze nk'iminsi 3, nsanga ndi mu bitaro, nsanga bashize kuri insuline, kindi kintu babonye. Amarin arakomeye, foie irakomeye, nta kindi kibazo na kimwe. Niyo diabete banshize kuri insuline. Bukeye nka 2 nari normale, ibiharuro vyari normale, ca ndisabira gutaha. Nshitse muhira mw'irembo basha ninjiye gutya, wamengo ni ibintu banteze nahonyoye canke natambutse. Bica sinasubiye gusohoka. Mu kwezi kwa gatatu, ico gihe hari mu kwezi kw'icumi kwa 2017, mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 ncanda bapararize, sinasubira no guhaguruka, sinasubira no guhonyora, ndamara amezi 7 arenga ngendera muri chaise ya roulante, banjana muri toilette, banjana muri douche, nari mbasha kwikorera. Umubiri wanje wose wari waparanganye, meze nabi cane. Hanyuma muri 2018 naho nyene nsubira mu bitaro, naho nyene ngo batoye iyo diabete, ngo vyasubiye kuduga, ngo biri kuri 27.
normale ni hagati ya 4 na 6 u7 na 7 ni normale mu bisanzwe, ariko urumva ngeze kuri 27 baca bakoma induru baraza kuntora baratelefona banjana ku nguvu ngo noba ndi muri koma. Nta kibazo na kimwe nari mfise, nicariye muri hasheze rurante bantera umuti saa 2 z'ijoro z'uwo munsi twagiriyeko. Mu gitondo 6h baje kumpima basanga ndi kuri 12. Ivyo bintu nibibaho, abandi ba diabetike kugira ngo uzobikorore abari no muri koma n'indwi 2 zirahera hamaze kuva ko ngira ngo nka kamwe konyene nguwo kuri 27, indwi 2 zigahera ari nko kuri 26 ari muri koma ari mu serumu n'ibintu nk'ivyo. Ariko jewe ibi bitangaza 12 mu gitondo 6h 18h ku mugoroba napima nari mfise 6 normal. Candisabira imbere yuko ntaha haciye haza abavyeyi bamwe bo muri Anglikani bibutse ikintu nari narakoreye Imana gratuitement. Mu ncamake nari narubatse urusengero rwa Anglikani ndagubaka nta mafaranga nsavye ntaki rien, ndagubaka ngejeje kuri lento hejuru y'imyango n'amadirisha nshanja kuvyara. Ngiye kuvyara urumva sinasubiyeyo, ngiye ntaco nishuje, nabikoze n'umutima ukunze. Baca baza bababwiye bati rero nyabuna hariho umujene umwe yaciye ababwira bari mu masengesho ati ariko hariho umuvyeyi yubatse irusengero murabona ngene rimeze neza, ntituvirwa ntitugira gute. Ico gihe hari mu 1995 niho nubaka iryo sengero. Ejo bundi rero muri 2018 ndi mu bitaro niho Imana yaciye igenda ibibutsa ico gikorwa nakoze. Baca bazira rimwe ari nka 6, abamama 4 n'abapapa 2 baransengeye. Kuva uwo munsi bansengera sinasubiye kuja muri chaise roulante. Ubu ndigendera nta kibazo mfise, ndagenda buke buke nyene sindakomera neza. Hari bitaramva mu maguru bitaramva yo complètement, ariko nta diabete ngifise plus de trace. Nahevye insuline kera, nta muti n'umwe wo kwa muganga mfata, ndakomeye meze neza. Amahogane yanje yose arafonctiona ara normale, kiretse ivyo bikiri mu maguru gusa. Nagomba ndabashingiye ntahe mukomere, mwumve ko twavukiye intambara. Ntimuhunge intambara ngo muhungire mu bapfumu kuraguza murondere ngo imiti mu bapfumu ngo kumbure barakuroze, canke ngo uje kwirukanka kwa muganga barapfupfa haza nabo nyene barapfa. Mbona n'abaganga baguma bapfa kandi nabo nyene batazi kibisha. Nimwizere Yesu wenyene 100% arakiza, nta ngwara nimwe Yesu adakiza. Nigombe bibe na sida, nigombe b'amakanseri muramwumva n'intahe nyinshi. Jewe naragwaye na kanseri yo mwibere iradisparesa, sinamenye n'ingene yadisparesheje. Ibere ryari bwacike neza hasi, caravyimbye kingana ukuntu. Rero nagomba ndabaremeshe muntu wese ugwaye ntiwirukankire kwa muganga canke ngo wirukankire ku bapfumu wibaza ngo barakuroze. Irukanka muri Yesu hari inyishu, kandi ubimuture kandi ushikame, wizere wihangane, urwane intambara nziza, kuko na Yesu ntashobora kugukiza abona utamwizera. Arakurekana nagukorako naho usenga ntaco biba bivuze. Rero ntimwibaze ngo usengera ngo mu rusengero kanaka, ngo mu rusengero ngo ugenda gusenga ngo gatanga amashikanwa ngo kagira gute ngo ivyo bizogukiza, canke ngo muri kumwe na association ngo baragutabara bakagusengera akagira. Ivyo byose ntubusa. Udafise ukwizera kwawe personnel mu mutima wawe, abandi ntaco bazogufasha. Pastor ntaco azogufasha kuko nawe afise imitwaro yiwe. Nta musenzi, nta muvuga butumwa, nta mu profete, nta numwe azogira ico agufashije. Udafise ukwizera kwawe personnel mu mutima wawe, niko kuzogushikana mu ijuru. Yesu abampera umugisha mu izina rya Yesu, amen.
Amen, 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 amen. Imana ni igitangaza, Imana ni nkuru, Imana iragira neza. Urumva yuko yagize ikibazo ca diabete, ariko rero nk'uko mwavyumvise mu ntara yacu, ico kibazo caramubanye ndanse biravamwo ikibazo, ariko mu nyuma murumva yuko Imana yamukijije hamwe no kurwana intambara zose, ariko Imana yamubereye vyose iramukiza. Nuko rero reka tugushimire mama mwemeye kudusangiza ina yanyu, Imana yo mw'ijuru ibahezagire ibagirire neza. Nuko rero reka rero ndabikebanure, ariko imbere yuko ndabikebanura ndashaka nibutse abo baba baje badusanga inaye yatanguye cengeze hagati, namwe nabasaba ko mugira subscribe canke sabune kugira ngo ntimuzosubire gutangwa n'inaye zacu dushizeko. Hama rero iyo mw'ijuru ibahezagire, abo twari kumwe twese tugitangura, badusanze hagati, abadusanze mu mpera, reka tubasabire umugisha, iteka n'itungane mu vyanyu no mu banyu. Iyo mw'ijuru ibagirire neza, naho utaha. Bye bye.